Kimwe mu bihe ntibagirwa mu mateka y'urukino rwa basketball mu Burundi ni ikurwa ry'umugwi wa Dinamo mwihiganwa nyezina rya BAL mwaka wa 2023 mu gisagara ca Pretoria, bahowe ko banse kwambara umwambaro uriko umufatanyabikorwa wa mbere w'iryo higanwa Visit Rwanda. Umugwi wa Dinamo ukaba warubaye umugwi wa mbere mu gihugu c'u Burundi ukinye izo nkino, mbere ukaba wari wamaze no gutsinda urukino rwa mbere. Muri uyu mwaka umugwi w'Urunani niwo ugiye guserukira Uburundi muri izo nkino za BAL mu gice ca mbere ca Road to BAL n'icya kabiri ca BAL Elite 16. Umugwi w'Urunani urafise uruhusha rwo kwambara uko ushatse, ariko niwagira amahirwe ugashika mwihiganwa rya BAL nyezina uzotegerezwa kwambara umwambaro uriko Visit Rwanda. Aho rero abarundi muri rusangi na cyane cyane abakunzi ba basketball bakagumana amakenga ko ivyashikiye Dinamo bishobora no gushikira umugwi w'Urunani. Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu cyo kuwa 11 Gitugutu umwaka wa 2024, Jerome Niyonzima umuvugizi wa leta y'u Burundi yarahumurije ko leta itokwemera ko igiti kidukora mu jisho kabiri. Ico abarundi bomenya nuko burya Urunani nivyo hari intambwe ruteye, mugabo ntibiragaragara ko ruzoshika kuri urwo rwego, kuri urwo rugero rwo guhiganwa muri iyo ntumbero. Ariko icizere ko kiriho ko Urunani rushika ngaho, leta ntiyagumyireza amaboko. Burya ibuye riserutse ndiriba ricisha isuka, kandi igiti ntikigukora mu jisho kabiri. Nico gituma aho bigeze ubu ibishoboka vyose biriko birakorwa kugira ngo agashitsi Dinamo yatsitaye ko Urunani nigwashikirwa niruzogatsitareko. Igice ca mbere ca Road to BAL kizobera mu gisagara ca Dar es Salaam kuva ku wa 16 gushika ku wa 20 Gitugutu uyu mwaka. Umugwi w'Urunani ukaba uri kumwe n'imigwi ya Jikita yo muri Tanzania, Bovaron Heat yo muri Seychelles, Nairobi City Thunder yo muri Kenya na JNBC yo muri Madagascar.